bavukanye dusangiye iyi groupe yacu ya Borderless Kingdom. Mu nkunde dutangwe no gusenga Imana. Data mu ijuru, data se umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kandi akengurukiye ko abarongozi bacu, inshuti zacu, twese ko duhurukiye muri iyi groupe ya Borderless Kingdom. Papa, waduhaye ubugingo, waduhaye gushikama, waduhaye datuganeza guca bugufi bwirukiro. Reka data ndagushimire kubwo barongoze ko barakora ibikorwa bitandukanye. Hari abamwe tumaze kubimenya nka Nini Nazo irera ikatambukisha ubutumwa ku mahanga. Mana, iki gikorwa turagisengeye ugikomeze, kizobe igikorwa cyagutse cyane gose gishikana benshi kugakiza. Papa, ndasengeye n'abandi bari muri groupe nabo bafise imitwaro nyene yo kuduza byinshi. Papa, ndabasengeye kugira ngo bagire neza. Ndasengeye umwe wese n'igikorwa arongoye uyu mugoroba aho tugiye kuganira. Papa, ureke ijambo ryose ritewe muri twebwe tujyakirana ubugwa neza. Urakoze bwirukiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rusenze, amen. Bavukanye turi kumwe, ubuheruka twavuganye ibijanye n'inyubako izoyobora ibiganiro byacu. Twarabonye ko ibiganiro byacu bizoba biri mu migwi ine mikuru. Mu nkundire iyo migwi ndayibereke imbere yanyu. Twarabonye ikintu kimeze uko. Mu nyuma turavuga yuko umugwi wa mbere canke itororokanya rya mbere ryitwa igisagara cyo gutororokanya, ubwa kabiri igisagara cyo kugwira, ubwa kane igisagara cyo kugenzura, ubwa gatanu igisagara cyo gutunganya. Ubu rero ndagwaye kaze mwene data, ndahaye kaze n'abandi bose bashobora kuba bo kumva ikiganiro cyacu binyuze mu rurimi dushobora gutahura. Mu nsobanuro y'ibanze twavuganye igisagara ca mbere citwa inyubako yo gutororokanya. Mu majambo ya mbere twaganiriye ari mu gitabo cya Luka 14 ku murongo wa 28. Haravuga ngo, ninde muri mwebwe agomba kubaka umutara w'amatafari muremure ntiyobanza kwicara akarimbura igitigiri cy'amahera yo wubaka ngo amenye ko afise ayo unonosora? Ivyo twarabisomye muri Luka 14 ku murongo wa 28, kandi twatanze isobanuro nyinshi muri video yacu ya mbere. Ubutigu burageze, itororokanya riratanguye mu biganiro byacu. Mu nkundire musubire mwihweze uko amatorezo ane y'inyubako twerekanye uko imeze. Twaravuze yuko igisagara cyo gutororokanya kigizwe n'amatorezo ane. Mu yandi majambo kigizwe n'amashapitre ane. Chapitre ya mbere ari ryo torezo rya mbere ni kuvayo. Itorezo rya kabiri ni urufatiro remezo. Itorezo rya gatatu ni umuryango n'ubuntu bw'intumwa. Itorezo rya kane ni inkingi. Kaze rero turabire hamwe itorezo rya mbere ryo kuvayo. Kuvayo ni itorezo rya mbere ry'urukurikirane rw'amatorezo agize inyubako z'igisagara cyo gutororokanya. Kuvayo ni inyubako itabonwa n'amaso, ariko yubakwa muri twebwe bigaduhindura kavantara n'ingenzi ngaha ku isi. Kuvayo yerekana ko tugerereye ahantu hatari iwacu igihe kitari gito, ariko twafashe umwanzuro wo gutaha. Kuvayo ni ikimenyetso ko turi abantu baba ku isi nk'Abisirayeli muri Egiputa, ariko ikiringo cyo kuhaba gishitse kwisozera. Kuvayo ni icyemezo ntahinyuzwa ko dushaka gutambukira mu
mu masezerano yo gutaha iwacu. Kuvayo yerekana ko tugomba kugaba kuko turi ku nkengera yo gusohoka. Kuvayo yerekana ko dufise umuhamagaro wo gusubira iyo twamutse. Twavuye mu vyiyumviro vy'Imana, tuzosubira kandi mu vyiyumviro vy'Imana. Umugambi wo kuvayo ni ubugombe bw'Imana ishitsa nk'abantu bayo. Reka dusome Umusiguzi 3 ku murongo wa 15 havuga ngo iki: ikiriho nico cyahozeho kandi kizobaho naco cyahozeho, kandi Imana isubira kugarukana icamaze guhita. Urugendo rwo kuvayo rwahozeho, kandi Imana isubira kurugarukana kugira ikingire abo yatoranije no kubaronsa ubwenge bw'ibibwirijwe gukorwa. Ikiriho nico cyahozeho kandi kizobaho naco cyahozeho, kandi Imana isubira kugarukana icamaze guhita. Iki twemeza ko turi kumwe n'ubugombe bw'Imana nuko tudakurikirana igikorwa cy'ivyaduka canke ibinyegezwa mu Mana, ariko tugumbira icyahozeho kandi n'ikitaraza naco cyahozeho. Reka turabe aka karorero hamwe. Kristo si ikinyegezwa cyanyegurutse mu isezerano risha, ariko yahozeho kuva mu matanguriro y'isi. Mu bugaragwa yari igitandara cy'amazi, ariko mu isezerano risha yabaye umwana w'umuntu. Urugendo rwo kuvayo si caduka mu kirere cyacu cy'impwemu, kuko rwamyeho, kandi birabereye Imana gushinga mu bugingo bwacu icamyeho. Urugendo rwacu ruratomoye kuko rurafise icigano n'ivyankenerwa mu rufatiro rw'abana b'Isirayeli. Reka dusome Abikorinto ba mbere ku gice c'10 ku murongo wa 6 havuga ngo: ariko ivyo vyatubereye akarorero kugira ngo bitwifuze ibibi nk'uko babandi bavyifuje. Imana izana icamyeho kugira kitubere akarorero no gutumbereza. Itorezo remezo ridukangurira kumenya no kuzirikana ko turi ku nkengera yo gusohoka Egiputa, ariyo nkoro y'isi ya none. Abo dusangiye ikiyago kuvayo ni intambuko itubwira ko dutanguye urugendo rudushikana mu biganiro nyezina, ariko dufise okwitonda ko dufise ishusho y'ubugombe bw'Imana, bisigura ko tuzoganira ibihuye n'ubugombe bw'Imana nk'uko Abisirayeli byabagendeye mu rugendo. Ndabahaye ikaze mu rukurikirane rw'ikiganiro cyo kuvayo mu ndwi iza. Murakoze.